abarundi barayamaze ngo uwukurusha ibijumbu agutwara imbwa. Ubwiza bw'uyu mukobwa ngo bigaragara neza ko ari byo biko biratuma none munsi Bernice atagira umutekano mu mutima wiwe, biriko biratuma Sadbi aja kurondera hariya nyumba ndogo. Kes bakunzi ba Ashali TV, reka tubanze tubaramuse cyane tubabwira neza yuko tubakunda ndetse tukuma dukora kuko kugira ngo mwishime muryoherwe. Nkuko mwamaze kuvyumva neza yuko no munsi ndi kuganira kuri Sadbi na Bernice ndetse n'uyu mwigeme benshi mukomeje kubaza ati umwigeme ninde, amateka yiwe nayahe, yoba ajejwe iki muri plus 257 muri industry ya 257. Yes, kumana na Elma Love mwarimo kugira ngo ndaguhereze update imeze neza ndetse umuti ndagukorera umuti utumutse kabisa, utumutse. Yes, uno munsi rero uti bimeze gute? Tumaze iminsi tubona hirya no hino kumbuga ngo rukana bumenyi amafoto yo mwigeme mwiza cyane ariko arasanzara hirya no hino kumbuga ngo rukana bumenyi, ari kumwe na Bizimana Abubakar Karum Sadbi, ari kumwe na Otile Brown, ari kumwe n'abandi bantu batandukanye. Ariko kandi biriko biranugwanugwa bivugwa hirya no hino yuko uyu mukobwa yoba yatanguye gusohokana na Sadbi mu rukundo, yuko yabagiye gukundana na Sadbi inyuma yuko tubabonye hirya no hino mu bintu bitandukanye bari kumwe. Benshi ntibaramenya neza uwo mukobwa uwo ari we, ntibaramenya uwo mwigeme uwo ari we, ariko ngo bwiza bwiwe nibwo buriko buratuma uno munsi Bernice ashobora ko yoba afise inyumba ndogo. Yes, uyu mukobwa amatwa dusumira ngo yoba ari umwe yoba yarigeze kuba hafi cyane na Barnaba Classic wo muri Tanzania nkuko mubibona ku masanamu bari kumwe. Yes, bamwita nderero umwigeme bamwita Ashanti Hassan, n'umurundi kazi ariko kandi ngo mu diaspora asanzwe yekora udukorwa twiwe hanze y'igihugu, but afise ngo byinshi cyane ngo n'umuntu afise udufaranga tutari doke ndetse afise inzu zitandukanye hano mu gisagara cy'u Burundi nkuko amatwa dusumira, ariko atari ivyemezo twoshira kijana kwijana ko niturashika ngo tuharabe. Yes, uko bimeze rero nguko uwo mukobwa amajambo ariko aravugwa ati yahereye he. Ni umukobwa twatangiye kubona kwanza ku ifoto ari kumwe na Bizimana Abubakar Karum Sadbi bari kuri World Beach, kuri beach nziza cyane hano mu gisagara cya Bujumbura, bari kurya ubuzima ndetse tukabona n'aka video kagaragaza neza yuko bariko barishimana muri za moto zo mu bwazo zo mu mazi, za moto zo mu mazi bariko bararyoherwa na Sadbi bazunguruka hirya no hino, ariko abandi bakavuga ati peut-être yari shooting bari mwo amajambo akaba menshi, but hirya no hino barakomeje bavuga ati couple niyo nshasha na kare musanzwe muzi ko muri no biseko bavuga ngo Sadbi yo ari umu Freemason, Sadbi yo yatanguye kugenda muri zanzira zimwe zo kuronka ubutunzi biciye mu kwa Sekibi, biciye kwa Sekibi. Ariko turiko turaraba neza imyihweze yacu ukuntu iratwereka neza ko uno mukobwa asanzwe ari umuntu umunyamideli, ndavuga umuntu akunze kuba ayambara neza cyane, umustiliste mwiza. Ariko tunababwira neza yuko hirya no hino inkuru tuko turaronka nuko uyu mukobwa yoba we watemera neza yuko bari mu rukundo na Sadbi batarabigaragaza kumugaragara ngo biboneke, kuko turabona neza ko nonga yari kumwe na Otile Brown hari ya ruguru mu Rutana bari muri shooting ya video, naboneka neza ko ashobora kuba ari azoba ari mu video vixen w'indirimbo. Yes, ubwiza bwiwe ububona gute? Ese hamwe vyoshiko tukasanga neza yuko ari we yoba ari karasohokana na Bizimana Abubakar Karum Sadbi, yoba bimeze gute? Ese Bernice ho hari anya abifata gute? Kuko turabona video yagiye kugira shopping na Sadbi y'ibirato, ariko muri iyo video nta Bernice tuhabona, bisigura neza yuko ari Ashanti na Sadbi bari basohokanye ari babiri bonyene gusa bagiye kugira shopping. Bidutera amakenga, ni gute wosohokana umuntu umukobwa runaka utari kumwe n'umusheri wawe ugiye kumugira shopping mukagenda mujya ama selfie ama video nkuko umukobwa ari karishima ubwiza nk'ubunya
Burahabije n'umukobwa mwiza umwe wese amubonye yo kwifuza kubana nawe, yo kwifuza kumugira umukunzi wiwe. Ese ko bigeze kuri Sadbi ho bimeze gute? Ayo n'amakuru tugiye gutohoza hirya no kugira ngo tumenye umuco neza ibiriko biraba ivyo ari byo kuri Ashanti na Sadbi, ndetse hagati yiwe na Bernice hoho hoba hariho kumvikana. Eka raba nawe raba ubwiza bw'uwo mukobwa, uraba ubwiza bwa Bernice, hama dukompare muri commentaire mutubwire who is the best, ninde beautiful girl mwiza arusha ubundi ngaha hari kugira ngo tumucaguze Sadbi atupatie shemeji gani kati ya Ashanti na nani na Bernice. Kesa ndanabibutsa neza yuko Bernice asanzwe ari umuvyeyi amufitiye ikibondo kimwe Liam Salim, umuhungu mwiza ndetse agaragara nuko ari kure mu buzima bwiza avyibushe w'ibogari. Yes, tunabibutse neza yuko Bizimana Abubakar Karim Sadbi vuba asohora igikorwa ciwe ari kumwe na Otile Brown bacise Hug Me, but ariko no musi wako turaganira about love, about Sadbi n'uyu mukobwa bimeze gute. Mwe mubibona yuko ho bagiye kubiki, imigenderanire yabo muyibona gute? Muyibona gute? Urukundo rwabo hamwe gwo barigo mwe mu vyakira gute? Iyo bagiye guheba Bernice akakira uyu unya abafanzi mukabikunda canke mwomutera amabuye nkavuga ati no Marshal no urahomvye utwaye uwundi muntu atariwe, canke bavuga ati wow wari waradutebeje kugira ngo tuzanire umukobwa mwiza. Comment yawe turayikeneye kugira ngo tumenye neza ico uriko ravuga, ariko nanye ndakubwira ati ngiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ndaguherezere inkuru idoboye exclusive kabisa izobirikira canka kuri Ashali TV. Kora subscribe utarekora ngo uwo musi iyo exclusive ni yashika uzobona notification ngaho hejuru uzocumenya neza yuko ebana Elma Love mwari mutadebukirwa nakoza akazi neza njejwe, ndetse Imana yantumye kugira ngo ndabakoreye ndabashimishe cyane. Yari Elma Love mwari turabakunda cyane. Comment yanyu nabwiye ko tuyikeneye tumenye hagati y'umuko ya Ashanti na Bernice mwe mucaguye nde Sadbi agumane nde ko numva ngo yabuze amahitamo, yabuze watora n'uwareka canka abatware bose nakare murabizi idini riravyemera yuko ashobora gutwara abarenga babiri, urenga umwe arashobora kubatwara, niko bimeze. Turakunda cyane rero, Imana ibahezagire mugire ibihe byiza, igitondo cyiza canke ijoro ryiza canke umurango mwiza bivana naho urabiye kino kiganiro. Thanks sana.